Hello bakunzi ba Sky Media turamukije muherereye hose twizera ko bimeze neza twege turameze neza turashima kuri micro muri kumwe na Darlene nyuma ya kamera muri kumwe na Salim uyu munsi rero dufise umusani mumenyereye no murambe mu kazi abantu bakurikirana umuziki w'u Burundi muramumenyereye cyane nawe nta wundi ni Lolilo yaje hani muyinga afise konza hani muyinga yajemo rero twaje kumura kugira tuganiye tumubaze kuri byinshi bijanye n'umuziki wiwe twaje kumusanga ahantu yashikiye kugira tumuganirize tumubaze kubijanye n'umuziki wiwe rero mugumane natwe mugume mudukurikira twongera tubasaba mugiye subscribe like comment share mugumane natwe mudukurikire muze kumva byinshi kuri Lolilo abakunzi biwe ahantu yashikiye tumubaze kuri byinshi bijanye n'umuziki wiwe kuya tumusanze ikaba tumuramutse tumubaze byinshi bijanye ku bakunzi bakunda umuziki wawe bahani wacu imuyinga babategura ibiki n'ibiki wabazaniye bitega ibiki naje gukora igiteramo uko nababwiye nje gukora igiteramo kuri La Casa ni La Casa La Casa oui ni hotel izwi cyane ngaha mu muyinga hanyuma kaba nakiriwe nkuko mubonye na ariko mbura ko biba ma différent mwese muri abarundi kazi umva La Casa rero irimwo abarundi kazi abatanzania international hotel okay urumva rero ni ibintu bikomeye cyane nakiriwe na Tanzania, Kenya, Uganda na Burundi na Rwanda. Wow. East Africa. We wishimye no kuntu bakwakiriye abantu bahani wacu bakwakiriye bamaze kukwakirwa n'abakwakiriye n'abakozi bonganye muri La Casa wishimye bakwakiriye neza mu bafanzi bawe kuko waje mu ibarabara n'abafanzi bawe mwahuye ubona ukuntu bakwakira nakiriwe n'abantu benshi cyane igihe nshiga kwanza numvise n'ubwoba kubera bamwe bahagaritse n'imodoka hanyuma baramperekeza gushika ku hotel no ngaha ndahasanga nyine abantu bari chaleureux abantu bari bien baza akazi kabo baranyakiriye bien nubo bwa mbere vraiment mu hotel nakiriwe gucyanye n'abantu bose n'umunezero n'ibintu byinshi urumva n'abantu batandukanye nyene b'ibihugu bitandukanye urukundo abanyamuyinga bakwakiranye wari uvyiteze ko ufise abafansi nk'abo wabonye wari ufise hani muyinga urukundo bakwakiranye wari uvyibaza ko ufise abafana nk'abo wabonye ufise hani muyinga sinari ndavyiteze parce que abafana nasanze ko ni benshi cyane nasanze n'abantu bafise urukundo n'abantu bakunda umuziki ndundi hanyuma nkabanezerewe cyane kubona nibaze ko muri concert baza kuba bari benshi cyane kuko ukuntu banyakiriye ukuntu mwibarabara buzuye abantu bari benshi cyane rero no ngaha mbere nasanze abantu benshi cyane nguko mubibona hariho n'abafanzi banje bamaye akanya ko kumerekeza jusqu'à mu hotel hama twarabonye ipi yawe shasha wise kubura ariko nama audio gusa nta video zirimwo audio kubera ko zitasokanye na video abantu bibaza ipi kubera ko umuntu akora ipi ipi nimeze nka album cyangwa nimeze nka single ni ushobora kurekura ama audio cyangwa ukarekura ama video c'est ton choix ariko jewe abantu bamenyere ko ndekura ama video buri munsi nibaze ko bihangane gato musi nzobiheza nzobibashikiriza yego ama video yazo gusa ari nyuma nayo mu gihe kingana gute tuyarinde mu gihe kingana gute ivyonye nzovugana na management yanje hanyuma nzomenya ukuntu ndabikora parce que management yanje yamaze gukora indirimbo yitwa Burundi bwejo niyo bamaze kupresenta niyo bashaka ko ndekura rero Burundi bwejo niyo zotangura gusohoka hanyuma ayo yandi ma video yazosohoka inyuma yego hama wavuze waje mu giteramo hano iwacu muyinga ni watumiwe nande
ko washikira no muri akaza igiteramo ntukiza kubera watumwe na boss alakaza vyagenze gute? En fait le management yanje yavuganye nabo ariko je nibaza ko c'est la casa yanzanye parce que nashikiye kuri la casa nyene. Biramaze gushika ukaja gukora igiteramo ahantu ugahomba? Si cyane birashika umuntu wari wese birashika bishobora gushika c'est le risque de métier ushobora guhomba cyangwa ukaronka mais nibaze ko abantu tuba dukorana ibiteramo bamabunguka je si na rimwe namaze guhomba parce que moi jewe simpomba baravugana na management yanje bakayiriha anyuma je ngagenda gukora akazi umva jewe na maninjije nibo bategerezwa gukora ivyo bintu nibo bategerezwa kugira publicité bakagira ama road show bakagira amafishage kugira ngo ivyo bintu concert igende neza. Rero bene concert batabishizemo umwete bategerezwa guhomba c'est pas mon problème je banamejeje kwinjiza. Iyo bahomvye wowe iyo management yawe iyo bishitse mugakorana ikiganiro igahomba wowe urabimenya ko yahombye canke bungutse? Bien sûr utegerezwa kubimenya ko uri kuri stage ubona abantu binjiye ubona ko waronsa abantu canke utaronsa abantu ariko jewe na rimwe namaze guhomba namaninjiza mbere si mu gihugu gusa no hanze ma Norvège, Danemark, Suède, Irlande, ma Angleterre, Manchester, Liverpool, Birmingham ni henshi namaze kuri biteramo cange mu Rwanda muri South Africa ma Durban ma Johannesburg ma George hose namaze gukora ibiteramo na nuzuza. Je nakuze ndakumva wowe nkajeyo kubganje nakuze ndakumva Lolilo uri umusani uzwi cyane wandishizira nubu vraiment ku bantu bakurikirana umuziki w'u Burundi urazi n'abantu benshi kandi urafise abafana benshi cyane none nirihe banga ukoresha kugira ugumufise abafana nka ubufise guhera kera gushikana nubu kandi n'indirimbo zawe zirahitinga gose nirihe banga wowe bukoresha? Merci beaucoup kumbaza ico kibazo. Icambere na mbere natanga umuziki nkiri muto cyane. Natanga umuziki mfise imyaka 15 hanyuma maze imyaka 20 mu muziki mfise 35 ans. Benshi bambonye ngitangura bibaza ko ndakuze ibintu vya gutyo canke bambonye bakiri bato bien sûr birashika mugabo umuziki n'umuntu umuziki ni nakazi utegerezwa kashiramo umwete utegerezwa gushiramo inyungu utegerezwa gushiramo amahera si tu veux gagner ibintu utegerezwa kubikora bien proprement ukamenya ko iki kintu je ndagikora ejo shaka kinjize ukagishiramo umutayi utashizemo umutayi ntushobora gutera imbere ntushobora kuhitinga ukandika n'ibintu vyinshi ukandika ivyumviro bitandukanye kugira ngo usohore imiziki ibaryohere abafanzi bawe ibaryohere abantu we. Okay hama turakuzi kuva kera uririmba kandi urafise abafana benshi cyane ku rugero rukwiye none guhera ico gihe wahereye umuziki wiwawe nihe gushika n'ubu nihe avantage ubibonamo ibintu vy'umuziki? Ibintu vy'umuziki ariyo question abantu benshi bayimbaza kandi ni question yamigaruka buri munsi inyungu utegerezwa kuyironka parce que iyo nakora imiziki simbona inyungu sinari kuba ndi mu muziki kandi mbayeho bien mbayeho kubera umuziki ni ibintu vyinshi sinobidondagura ngango ndabimenye ndabimenyesha abantu bose c'est pas bien mais ni vyinshi umuziki ni ugutunze no mu buzima busaza nta bindi bintu bien sûr n'umuziki wonyene n'ugutunze n'umuziki gusa no ukora ibintu byanje byose. Wabwira iki ku bantu babona umuntu umuririmbyi bakavuga ati abantu babibona ukuntu kwinshi gutandukanye abantu babonye umusani babifata ukuntu kwinshi gutandukanye arababona juste kuryoherwa gusa kuririmba posamize nta avantage irimo wababwira ko abo bantu bagifata nko ku muziki umva kuri wowe nakazi ubabwira iki rero abo bantu babifata nko nubabwira ko akazi nakazi
umwuga wari wose uramubesha umuntu akabaho bya hanyuma jewe mbayeho kubera umuziki wampaye ibintu byinshi cyane umuziki wanuhaye hanze ngenda mu bihugu bitandukanye nguko nabibabwiye hanyuma umuziki wangize mbe célèbre abantu bose baramenya nawe utanguye ngiri muto jusqu'à maintenant ndimwo veut dire que ninjiza kanoti kandi sukuvuga gusa ngo turaryoherwa ngo urasora indirimbo ukaryohera abantu gusa bikaherera ngaho no je gukora concert barandiha na mahera management yanje bishiramwe amahera imiduga ntembereramwo myiza na mahera ama video nkora ahambaye ama featuring ngorana n'abacuraranzi bakomenga ba Diamond Platinum Alikiba ni benshi cyane sino bandondagura ngo ndabaheze na mahera et puis YouTube irandiha irinjiza amahera ndinjiza amahera ngaha kuri telefone yanje nyene nicaye ngaha ari amahera ariko arinjira kubera YouTube winjiye ukaraba umuziki wanje ukakurikirana imiziki yanje kuri YouTube je barandiha amahera uyu muziki wacu hane wacu Burundi wewe kubandi basani apari wawe kubandi basani muziki wa hane wacu Burundi wewe ubona gute kuva wewe ugitangura kuririmba umuziki kugeza no ubona bimeze gute mu bandi baririmbye umuziki w'u Burundi ugeze he ubona bimeze gute novuga ko mu Burundi dufite impano zitandukanye kandi ariho impano nyinshi cyane imana dufashije hari abakinyi b'amazeresi abacuraranzi kandi abacuranzi bose bo mu Burundi bararirimba bya nta numwe ataririmba bya umuntu yinjira muri studio akakora indirimbo nziza akayisohora umuntu wayumvise umaze kuvuga ko abacuranzi bo mu Burundi veut dire que hariho benshi maze kumviriza indirimbo zabo veut dire que mu Burundi rero dufite impano idasanzwe ego twebwe abasani abaririmbyi b'u Burundi mubanye gute muberanye gute umubano ni mwiza abacuranzi bo mu Burundi babayeho bien mwe wese afise uko yifashe parce que nko uvuga ngo abantu bagurisha amatomate mu isoko bose nabwo bazinanye umwe wese afise nani yiwe afise qualité yiwe na madefo yiwe ushobora kuvuga ngo naka azana itomate nziza gusa oya ari umusazana izidahiye neza undi musakazana izihiye undi musakazana izamenetse voilà rero umwe wese afise amakalite akaba afise n'amadefo rero tugushimira wakoze kuduha kanya tukaganira nawe katukureke uje mu bindi mu vyakuzinduye urakoze rero kubana natwe katuguhe ubwire akajambo kanyuma ubwira abakunzi ba Sky Media n'abakunzi bawe ikintu ubabwira icyambere na mbere ndashimiye ukuntu banyakiye ngaha kuri la casa banyakiriye bien cyane ndaryohewe cyane muyinga n'abafanzi banje bose bari muyinga vraiment peace one team one dream Simba gang for life hanyuma ameze bien baranze ni Lolilo Simba nare ugamba cha Burundi nkama ndumucuraranzi wanyu mwinjire mu nani yanje muri YouTube yanje mukurikira indirimbo zanje subscribe like comment and share ivyo batiza cyane hanyuma ndashimiye televiziyo yacu online televiziyo